menace irahari mugabe ibuye riserutse niba ari cyishishuka ça c'est sûr on a initié initiative on a initiative twagize na Brarudi nahibabwiye les 50 milliards nibazi niyo zazananye komisere wa Obera abizi hajya nk'ubu twe hageze yuko kwezi guhera ku mataxi dutangura kurira kubera Maria na Gesa na aza investissement direct étranger nawo investissement direct étranger nisho akuza umuntu tumugira biturire imbere yuko akora projet ngo ayiwanje ari he ntazoza nibikunda les migrants bamele la diaspora umuntu azanga ikintu cyambere mbona yongiye hanze ningene batatwemera umuntu ari hanze niyemera umuntu ari mu gihugu bazi ko twese turabayeswa ati je mwene wacu nararungika amafaranga ko jwa kinzu mukabo naragiye nzu narayiguze ukabikorerwa n'uwo muvukana ivyo ni ibintu byose bidudecredibiliza nta muntu ashaka kuzana amafaranga yiwe bijyanye n'inyubako ntitwavyibagiye mugabo aho twagiye gushira ingufu nyinshi cyane muza kubona twakuye amafaranga ni ku mabarabara bavuze amabarabara ko tuzogura amakamyo tuzogura bavuze ko tuzoshobora kurondera amabisi azodezangorja naho nyene nashaka muze kuraba gahumo iririmo tuvuye Cankuzo gahumo ririmo tugize Cankuzo Gisagara Gasenyi ririmo ku mabarabara ona plus de 30 milliards twongeye dukuye kuri chemin de fer ko chemin de fer twayironse financement kuri des exercices plus de 30 milliards twashize ko bya duhera heza amabarabara menshi muraza kubibona kubaza kuronka umwanya gusoma muri fichier Excel muraza kubibona amabarabara twashizemo menshi cyane kuko l'optique yari kuyahera heza d'abord kugira dushiye ku désengorger muri buhumuza cyane cyane nani mabarabara sanzwe hari imigenderanire rero nitwavyibagiye gusa nuko dutegerezwa tuba dufise amabezwe menshi mugare resources nazo ziri limité mugabo dans les 6 mois dufise tegerezwa ku décider aho dutangwe naho tegerezwa kubandandiriza nibaza ko ari ico rero muraza kusangamo izo nyubako zirimo sinavuze ko harimo inyubako par exemple ya tuzokubaka twavuze ko duhera heza Burunga twavuze Gitega ko tuyitangura twavuze yuko tuzakubaka na Buhumuza mugana komine Butaganzwa irimwe tegezwa kubakwa ko niyo yonyene mu zindi komine zose zagiye hamwe zafite ama infrastructure Butaganzwa yo muri Ruyigi yoyo nifisa aho ishaka gukorera kuko niyo yafatanye n'izindi yagumeri ya yindi nyene nk'ibyo byose twarabishizemo mugabo naho mutashuye kubibona mugabo birimo nashaka nishuye kibazo cyane n'umutekano kubijanye nuko dutegezwa kwikomeza nabivuze cyane cyane nabishimitse ko ndiko ndabikura kuri zijya exoneration twavuze za aho tubona amara menshi yagiye muri exoneration mu bikoresho mugacyo nashaka kuvuga nga ariyo la qualité de la dépense naho nyene naho amafaranga ashobora kugabanuka muga nka reaffect amafaranga hama ikindi nuko vyose burya ni tegerezwa kuvyerekana hajya nibaza mugabo ce qui est sur exonération yari kuduga atacyakozwe icyo nshaka kuvuga kugira ditugire debandende mugabo murabona yuko hajya twagarukanye beaucoup plus sur ivyo kujya bazofungura ivyo kujya biduze bisigura yuko hariho quelque chose cyongerekanye ko ivyo navyo birajyana n'ibindi mugasi nibaza ko byose tworinda kubishira mu ngaha nibaza ko icyo no cishura une fois pour toutes on est conscient yuko la menace ihari kandi tegezwa gico dukoze nishaka barasura yuko kiri mu mapriorité cyo kirakorerwa ko mugani baza ko bidakeneye ko twobivuga ko byinshi cyane aha turi muri no nama hanyuma kumare tushe honorable comme yabivuze amusanga tujya two muri infrastructure twaduze hanyuma nama intitulé ministre en charge des ressources énergétiques mugato tukabonamo anagesa n'isiga yitwagu tukabona n'izindi nibaza ko sawa nanote hanyuma ku cyawo Buhari cyahindutse uno munsi yuko ubu hatwoyigira ikizere sinzi ko mwabibonye ko kuva umwaka uheze ubuhani kija muri byinshi ni decentralisation turakora no ko hariho bimwe au niveau local bishobora gukorwa au niveau local bitarinda kuduga nko kubaka centre de santé quelque part sinumva ko buhayoza ni kintu gishobora gukora ko nama étude menshi asabwa ashobora gusanga ari inzu isanzwe
mugari inzu nini cyane urumva ko ubu itegezwa ku intervene nibaza yuko decentralisation izokura le poids yose kuri ubuha ko ubu twaraciye tuyifata hanyuma tuca tuyigira niyo ya consova niyo yubaka niyo yagira contrôle rero à un certain moment mugala réflexion uko tuyisubira ko tukaraba yuko lo modèle ko twari twiyumviriye est-ce que tutegezwa kuyimaintain uko nyene canke tutegezwa gusubira kuyiga kuko l'idée ni yari mbi nuko twategezwa kugabanya amafaranga dutanga ari abantu bariko barubaka no kuvuga rero iyi decentralisation turakora ibiri au niveau national birashobora kuba kuri ubuha ibiri decentralisé bigakorwa nko kubaka ihangare sinibaza ko ubuha yorinda kuza nibaza ko aya mareforme tuko turagira hajya muri sense yuko tugira complementarité ivyo ubu ishobora gukora nico kimwe na ARB ibarabara ry'imigenderanire hagati y'umutumba n'uwundi sinumva ko tworinda guhamagara ARB mugari barabara rirenge imbibe muri province n'iyindi bisaba ko ARB ishobora kuza nico gituma mbona ko n'abakozi ubu hizo bifise abakozi mu commune izo zose ziba zifise abakozi zitegerezwa kuza ziratanga ibintu bimwe sinzi ko bavuze nk'ibikorwa rusange kenshi usanga ibintu vyubakwa ata muntu yigeze kugira n'icigo kandi dufise aba engineer au niveau y'ama commune donc nibaza ko muri reforme navyo birimo byo tegezwa gukorerako kuri pré-bourse abakorera hanze gute ibyo muri discussion tuko turagira muri commission baravuga ati muri harimo akarenganyo kuko twafashe gusa abo twahe pré-bourse ngaho i Burundi wagiye kwiga mu Burusiya wagiye kwiga muri Algeria ati wewe nazosubiza kuko tuzoba tugize 2 poids 2 mesures tuca tuvuga ati mu bintu tegerezwa kuanaliza il faut pas ko tuyataka ku bintu byinshi en même temps même no muri processus il faut ko dutangurira d'abord abo muri leta kuko turafise la base y'abakozi bose muri fonction publique les 103 000 fonctionnaires la base irahari n'amazina si vous êtes ndatanga uyu mwaka gushika uyu mwaka ndashobora gusaba la liste y'abize nkaca ndabakonda barotuva muri base dans un premier temps tukaba turakoresha abo nico gituma twavuze yuko hazaho ama mesures d'accompagnement kugira turabe yuko lo minimum twatanguye kuko ubu ngenda bisipoza ko ari urugendo rurerure d'abord est-ce que les gens sont prêts yo gusubiza est-ce que turi prêts kuko rashobora kuvuga ati namwe mwarize kera ni mwasubije nimwigize musubiza kubera ko twe twosubiza donc ivyo byose ni ibintu tegeza kuanaliza kugira dusange turiko turakrea ibibazo muri société ko les mesures ziraza muga il faut des mesures d'accompagnement muga quand même abo dushobora kubona tukabikora hama tukagenda twiajusta au fur et à mesure. Hanyuma honorable Martin ivyo bunebwe nibaza ko ari sensibilisation ni sensibilisation nibaza yuko dufise bateau magique umuntu yokoresha kugira abantu bave tweho dukoraho nyene ibi twe turarangaha ugakora mu gitondo saa mbiri ukabutonze ngaha sinibaza ko twese tubibona uko kuko ari batubona nk'abihevyi peut-être dufise icyo dukora ainsi de suite mu buzi turimo twese sika abantu baratonda bagakoresha amasaha 8 ko bategezwe kuyakoresha ko turiko turavuga ko aba mu marigara twavuze amarigara mugane twavuze twe dutonda tukita ngo dukora amasaha 8 atayo dukora James abakozi bari nk'amajana 600 400 canke 600 hari abantu bashobora kumenya ko batonze canke batonze hari abantu bita 10 heures niko babita batonda saa 4 saa 5 bakaba batashe nenzo kwa mandi kundiruka ahantu hose kugira amenye abo bantu nico mvuga yuko ho bashanje ma mentalité twirabe natwe twenyene au niveau central imbere ko tuza kuvuga wa mwene gihugu mutoyi yuko twe turiko turakora natwebwe strategie dukoresha rero d'abord nuko twese twokumva yuko dufise igikorwa duhamagariye gukora apana gukora nko kumenga ndiko ndashaka gushimisha umuntu oya Bibiliya ni bivuga neza dukore nk'abakorera data wo mwijuru ni dukore kwera umuntu aduhagaze hejuru mu minsi namaze muri beste ikintu twapfa cyane n'abantu n'abashikiranganye n'abandi ni suivi kubakurikirana twavuganye ko tuzotanga ikintu kuwa kangahe kukimusaba nikosa ibyo rero ni turaba pre meme natwiye twize ni turaba pre yuko twigira auto evaluation hajya twofata mu gitondo kuwa mbere abantu batonze kwanza ugiye gukora iki akubwira ngo ngiye ku kazi nakubwira ngo ngiye gukora ABC ngiye ku kazi jewe aho nshitse muri finance tubasaba yuko lendi bagira inama tukiumvikana ku bikorwa bazokora kugisha cyago gucunga shaka resultat tout simplement mugalo fait yo kuvuga ko bakora inama gusa icyo gicika ikosa iyo nama nuko dutegura ibikorwa byo mu ndwi tukaraba n'icyo tutakoze mu ndwi icyatumye tutabishikako epipo darabizi turi muri presidence ibiro byari bikurikirana arazi ko kuwa mbere nangira inama misi yose
twagira inama tukavuga ati ibikorwa twihaye ngibi twabikoze wenda guhaye iki ABC mugabe ibyo wakoze navyo wakoze kubera imvo iyi ni barazi ko badusiga bakagenda mugani baza yuko ari twe tegezwa guhinduka mu byo turiko turakora na strategie novuga rero yuko ari bateau magique nuko tugira un engagement citoyen umuntu akumva yuko afite cyategezwa guterera mu byo ariko arakora na cyane cyane ro umukozi wa leta ajya twita ko ari makeyi baduhemba reka ajya tuyavalorize basi imbere yuko tuza gusaba n'ayandi kuko nivyo zizotuma tujya muri vision ko yavuze ko abantu batariko barabona iyo turiko turaja nibaza ko tumaze kuvuga iminsi myinshi cyane genda vye iminsi tumaze tuvuga vision tuvuga iyo turiko turaja uno munsi nta rezo nimwe yari hari ko twoshwa guhiwisha mu byo turiko turakora turazi neza ko dukeneye amatara turazi neza ko dukeneye ibarabara turazi neza ko dukeneye kuduza umwimbu kugira turonke ibyo dushora n'ibyo tuzana ibyo si ibintu tworinda kubwira abantu ahubwo n'abantu eske barashaka ariko tujyayo aho hantu nico kibazo tegezwa kubaza abo twari kumwe nibaza ko mwese ariho mwari muri Gitega subiramo discours son excellence yavuze umunsi yaba umukandida mu gitabo giye gusohoka ni page 199 iravuga ati il faut que tuva muri ivyo bintu tumenye ko gouverner n'est pas un privilège gutwara c'est pas un privilège c'est une responsabilité ivyo nibaza yuko byinshi twarabivuze katubindire Bibiliya ni bivuga neza muri Matthieu nibaza ko ari murongo 8:22 gutyo iravuga neza umuntu yumva nakore ameze nk'imbura bwenge yubaka inzu yiwe ku musenyi nukuri amajambo tumaze kumva kuva kuri sogo moralisation zabaye wofata amakaseta kumviriza sinibaza ko tworonka twobikwiza eske turiko turahinduka cyangwa yavuga ati ni uvuge gususoho kugenda nico gituma mvuga yuko abantu barazi byo dushaka kujya mugasi nibaza ko bifuza ko dushikayo Honorable Vena kuri page 6 exposé des motifs 40 milliards kuri Anagesa yarenze ko natanze umucyo mukari kansubiremo au mois de juin kuri bijiri kwirahera twaragize inama nari muri best premier ministre ministre wa finance ministre wa agriculture de l'époque ministre wa commerce de l'époque les instructions étaient claires yatubwiye ati ni munyereke amafaranga y'umwaka uheze 145 milliards twabahaye muri Anagesa ni munyereke ingene muyagarukanya amafaranga cyenda yabaha mu yakoresha kuko mani muvuze ko tubaha tranche imwe c'était 145 milliards ibigori byaguze icyo gihe yari 71000 tonnes 71000 tonnes kuri 1700 ugwije 1700 fois 71000 tonnes uraza gutora mu 100 milliards n'ayandi ucyushiyamo transport n'ibiki byose mugabo c'était pas clair icyo gihe bagize raporo barayizana bamaze kuyizana niyo twace dukorera ko turi muri best turerekana amalakini arimo atagira ukwangana y'ibintu byakozwe amafaranga atagize gushika no munsi Anagesa na SIAP je ndiko ndavuga Anagesa na SIAP je n'ai rien contre vous iyo bakuvuze il faut kugenda kuraba neza yuko ivyo bari ko baravuga nivyo kubera ko no munsi inspection générale de l'état iri irabakurikirana c'était à partir yo rapport twagize ni ingorane zatanguriye bazanye rapport bavuga ko ibigori biri mu mastock hose bihari son excellence bayimuhaya cyandika ko ni mu analyse turagira analyse turaheza turamwereka amamanke marimo acavuga ati ni mugende mutembere murabe ayo mastock yose ibyo bigori ko mubibona twarazigendeye zose turi kumwe nabo muri primature vice présidence bose le rapport turareproduire géolocalisé biranditse neza aha twasanze ibigori bingana kunyene kunuku byavuyemo bavuga ati inspection générale cyugira amatohoza kuri ibyo bintu niko byatanguye ikirakogwa ndibuka dutanguye campagne batubwiye ngo tuyitangure tuyitegure ubu twara SIAP yavuze ati mubwire bareke kutwiruka inyuma kuko iyi campagne izogenda nabi twari muri présidence honorable Serge ati turiko turafasha none batangiye kutwiruka inyuma twe twatanze rapport ivyo mwazanye ubu desida ko bazabwira kuza kukurikirana n'umushefu
twe turamuhagarara hejuru uramubwira ati hagarika iyo nibaza yuko nibiriko birabo no munsi c'est prémédité kugira byerekane yuko ibintu bitari biragenda neza ico gihe bavuga yuko bafise la production ya 150,000 tonnes de maïs ngo niyo biteze twari muri finance ico gihe bakavuga ko bakeneye plus de 200 milliards mugabo hari instruction yanditse neza yuko atamafaranga yandi azosohoka de 145 milliards zambere zitaraja ku meza nayo bazanye tugiye gusaba raporo ngo muri stock ngo hari ibingana gutya niho abashinga amateka bari muri legislature heze baci bagira turu barazunguruka barabizi barabona ibigori ngene bimeze ubu bavuga ko bafise muri raporo kuri campagne heze 28,000 tonnes mugabo tugiye kuraba raporo niyo bigori nabihari primature yaragiye la même chose nizi 36 milliards kuziba bavuga ati okay turabona ko habaye ibibazo byinshi cyane reka tubahe 36 milliards nimwe yakoresha mukayasigura neza tuca tubongera yandi tuyakura ku mafaranga y'ifumbire ndibuka twagize un transfert la dernière minute ya 207 milliards kugira turiha mahera y'ifumbire c'était 196 milliards na mahera y'imbuto Premier ministre akiri ministre wa finance kiravuga ati ko bimeze gutyo reka fomi tube turayiha 160 milliards 36 milliards tuyiha na gesa tuyihaye nk'ideni muri ya 40 milliards twashize muri ya budget iyi 25 26 tuzuca tuyisubiza rero bayabonye agiyemo baca bibaza ngo yandi ngo bazoca babika mugabo tuba twaramaze kwanticipa turagira digitalisation tous les hangars ziri géolocalisé bakoresha ama tablette ivyo baragerageje kubigwanya yuko bidakunda ubu nuko ndashobora gukoreka ati hangari riko ngaha warashoye ibigori nkashiramo izina giwawe hakaza afishe yiwawe ni bararenza 23,000 tonnes le 23,000 tonnes ngwijira 1700 ndashika na 36 milliards mugabo rero kuko chaque fois duhejeje chaque semaine twacha dusohora liste tukamuha abariha ikindi cyagiye kubica cyane nuko le paye masa amafaranga bagitwara mu maboko bahasi yapo bazana muri finance la liste y'abantu turiha nama microfinance barimo twaturungika chem profita ikibazo honorable Emmanuel yari yavuze ngo le 2 milliards ajya amafaranga premier ministre yamubwiye neza ati aya nuzurihe d'abord siap nuzurihe abantu banzurihe abene gihugu niyo yari instruction acha tugisha inama no kwa premier ministre vyose ngo turisha ibintu do raporo turayizana turabona yuko amafaranga hari yo kuriha le 38,000 tonnes le 23,000 tonnes ahari none yagiye aho amafaranga niko gusaba raporo ya nyuma yaduhaye amafaranga menshi ari kuriha ngo wakuye ngo muri stock ngaha ngo twaraha ngo twarahaye ngo amafaranga ngo abakozi ngo basiyape bariko barabiga ibigori sinibaza ko yari priority yari kuriha abantu banyene ibigori abana bakazoriwa mu nyuma kuko tubandanya dukorana nabo lo raporo yabarayitanze ngene byagenze turagira notes twene twarwago ehedeye ko dusohora ni mafaranga ko twene nitwikoresha les 145 milliards zo mwaka weze nazo baraza en plus de cela kandi tumaze kubona yuko bafise ibibazo les 28,000 tonnes zabananiye kugurisha una initiative twagize na Brarudi nahibabwiye les 50 milliards nibazi niyo zazananye komisere wa Obera abizi hajya nk'ubu twe hageze yuko kwezi guhera ku mataxi dutangura kurira kwera Maria na Gesa naza duheruka 25 milliards Brarudi yaduhaye comme étant une avance ibi rero vya Nagesa nukuri ndabasabe nitube des fanatiques nitube abantu gusa bumva ivyo bumva ukeneye raporo naze tuyimuhe A a Z n'abantu barishwe n'ama liste d'office twene baduha go ahead ati aya ani mujye kuyakoresha tuzoyakwe tujye kuyakoresha mugo numva ndushobora gufata iyo decision ngo tubikore kandi sinibaza ko chef atabizi sinibaza ko son excellence atabizi situation is do A Z nico novuga par rapport y'ivyo vy'ibigori les 40 milliards et nuko l'idée les 145 milliards z'umwaka weze afati yo zigaruka nizo mwacha mubandanya kujya paeji kora mugabo babwiye ngo turi bakeyi turabakozi bakeyi mugaye ngorane twasanze nuko Anagesa nakanu kari nga ikigira ikindi kintu cyitwa siap genda kivuga sindagitinya ndakivuga icyo kintu cyitwa siap rero gifise autonomie de gestion ku kilo
en plus yuko twarishe abakozi baba bari ku mastoke kukira barafise amafaranga batwara kukiro ngo ya prestation de service kandi twabahembeye abakozi kontira hari murampagara umushikiranganje muyimusabe pire encore barindiye umushikiranganje wa agriculture twabaye twaciye ngaha lo 6 z'ukumunani niyo twajya ngaha ku preta serment le même jour bamusinyishije contrat kugura imifuko 800,000 sacs idakurikije amategeko pour 11 milliards. Nikiki cyari cyihuta cyo kuza gusinya contrat ya 11 milliards. Uno musi muzokumva ngo bari imifuko ngo yaraje ngo niko yariho. Marabonye contrat ya 11 milliards amafaranga avuye muri leta mushikiranganje wa finance adasinyako. Muka contrat rero icyo byose nijo tweza kuza turavugana allocation unique c'était une bonne idée mugabo tuyahande nicyo kibazo gihari. Ikindi nifumbire burya nawe nyene on est en train de s'organiser kugira au niveau collinaire ariho batanga amadone nk'ubu no babwira yuko saison A par rapport ya production yari tegikanijwe tumaze kuronka 50% ya imbura 61% ya bagara or saison A yaraheze. Premier ministre yaragize descente na ministre wa agriculture basanga abantu bose bararimye abarundi kuya atama limit yarahari yo kugura imifuko baragura bakabika niyo constat twabonye umva ati bafati ibintu tuzaho bizoherera reka tugure tubika uno munsi dufite 2 contrats amahave naho contrat ho fomi ivuga ngo yararengeje 17% uza kurenza gute 17% kandi muri contrat byanditse 50 miliyari iri kwirasaba uno munsi ngo nararengeje muri saison A ngo bazanye ngo bujya bukupo none urarenza kandi wabonye ko dufitaniye contrat. Saison C ya 2024 ils ont dépassé plus de 12 milliards 3%. Ivyo byose ni ibintu bitavugwa mugabo abantu baguma bashaka ko dufukafuka nibikunda le système ni nziza mugabo la manière biriko birakogwamo niyo atari nziza kandi ndazi ko mubizi abo twakoranye retraite imuyinga barabizi sinzi ko ari premier cyangwa deuxième vice président wa Sena niyo yavuze nyene generose ati ibyo yavuze nivyo ati jewe hamvuka binjira nakakupo bagatora ifumbire umukuru mutuma akacakare kipera kinjira hariya agatora indi mifuko none tubandanye muri ivyo bintu kundi ivyo bintu kandi ndazi ko mubizi ivyo birazwe stock zifumbire na muntu wo muri Miniagri ndabivuze ndavyemanga agera stock ifumbire mu ntara abakozi bariyo bose nabafumi abakozi bose bagera ama stock ya fumi none azozana iyo fumbire twayimuguriye acari wayigera akaba ari badubi haruru ati fumbire nazanye ingana gutya none ibyo bintu mva tuzoyibandanya birimo ibyo la stratégie no munsi nuko ifumbire bayizanye bayihe gouverneur aca yiha uwibijeje gouverneur amenye yuko nzoha abantu 10 30 40 kuko we n'ivyapfa rafise de compte rendre ibi vyifumbire byose ni ibintu bisaba yuko sindiko ndagwanya yuko bitakogwa muga tubikore neza kugira tube efficace mu byo turiko turakora. Ariko ibindi marimo abageni baza ko ari ibitigiri by'ibi by'abana bijanye no ku alimentation scolaire hajya mwabonye neza ne ko turavuga ibitigiri 90,000 abana nibo tuzogaba ifo ko tugenda tubigira progressivement hanyuma tukagira ama priorisation kuko muyibuke ko ari 6 mois ofete nitwogira ikintu umenga ni myaka iyi ni 6 mois turiko turaprevoya nibaze yuko atangorane ihari. Honorable yabagiye kubijanye na taux de croissance 4.6 ya ma hypothèse tweko quelles sont les mesures ziriko zirafatwa les mesures ni zitiko turakora nuko tujya muri discipline budgétaire tukavyerekana yuko rero matriko turabijyamo ntitubivuye gusa simplement mu majambo ibi byose tiko turavuga vya mine il faut yuko tumenya exactement combien de coopératives dufise zitanga ubutare bungana guki ariko ndabwire jo abantu muri obere niko ndabwira il faut ko dusohoka muri zone de confort mutwagwa muri finance ndabavuze mba nivuze dushaka gusama kori impôt sur revenu ku igitoro kuko je biri facile
ndababwira n'igihe tuko turavuga ibintu bijyanye na ngo na cible ngo nashikanye ngo ama performance aya mafaranga nayo barondeye yagusanze aho bicaye muga hari abantu bari kubarimba ubutare bavuga ngo basanye 40 grams muga bafise ibiro by'inzahabu 2 kilo ikilo cy'inzahabu kigeze kuri $150,000 ikilo cy'inzahabu $150,000 niyo kigezeko ivyo biro bibiri abiza ni $300,000 nciye fata nkashira mu ngira itegeko rivuga minimum 16% cyamuharura 16%. Aho naho nogenda ahantu hatanu hatandatu amafaranga ndayabona uko aya mesure ko rafatwa nuko yiko dufashe ingingo tuzikurikiza tukaraba yiko biko turabishikako aya hypothèse toujours dukorera ku hypothèse mugabo utegeza kuyevalwa misi yose kugira urabe yuko uri kuramentera locap cyangwa ari biko birononekana izo hypothèse rero kutegeza kuba respect tuvuze yuko tugabanya ama dépenses il faut ko biboneka ko twagabanya ama dépenses ivyo nibaza yuko twobikorera iyi découpage les cartes d'identité icyo ni kibazo nariko ndadiskita nabo muri mission intérieure ndavuga ni okay murabona ko zone ifise ibisata bine harimo cya état civil ibintu byahora bikorerwa hejuru hariya muri commune mwabizanye muri zone twari dufise 119 agents ya état civil ubu tuzuba dufise 451 fois 2 ni wonyereka ngene wateguye ibitabo uzogura kuko dukeneye ibitabo bine dukeneye igitabo cy'ama naissance cy'ama décès cy'ama mariage hamwe n'ikindi cya autre ninyereka muri bije aho biri ivyo bintu kugira ndabe yuko biteguye nyereka ivyo bitabo aho uzobibika ko birafise la manière babiconserva aba bantu uri kubigisha gute ukicara ngaho ko mu itegeko ritunganya ama commune rivuga yuko muri zone iyora 2 agents kuko urazi yuko bagirisha iby'ama mariage abandi ainsi de suite umva il fallait préparer au moins intebe z'abantu amajana 9 imeza zabo abantu amajana 9 ivyo rero bikeneye ko munabirondera ifo yuko tujya mu mategeko tukayasoma tukaraba nke tuyavamo kugira tuyamaterialize n'ibintu bifadika ibiro nivyo twagerageje aho tubona batariko baravyumvira twarabikora mugandi dushobora kubikora hose hama tukabishiramo bica bisaba rero ko nabo bavyiapproprier kugira babishire mu ngiro nico no vuga honorable Gerard nawe nyine kuri page 10 mission ya défense na kivuze uravye gusugasoma haje ukabona ivyo kujya byaduze hariyo message ko umuntu ashobora kugira kuko sikigwanisha cyo nyikigwanisha abantu kubeke tugiye tugire fraude ya force de réserve kuko tugiye tuyigire nikuvuga ko ari kibazo kiri kuri niveau yo hejuru abana batako tubatware baje kugira barabico bofasha ivyo nibaza yuko atawugira amakenga menace irahari mugabe yibuye riserutse niba ari cishisuka ça c'est sûr kwivyo bakora aho ku ruhande nibaza ko atavyo nabonye barazi yuko umuntu ndatari umukongomani nibaza ko bakizi icyo neza hanyuma honorable yabaje ikibazo kubijyanye na ministère ya énergie les 15 milliards kubijyanye n'amazi hajya twashizemo 15 milliards gusa ya leta Regidezo yashize yandi mafaranga izo yashiramo a partir mu kwa mbere yaririndiye ko ba certifier les comptes bazoca bayashiramo ni kugira d'abord dutangura Bujumbura kuko urabona ibi byakorera byose bimaze iminsi bidutera ibibazo burya rero n'andi ma initiative atavugwa navuye muri president son excellence amaze kugura ijya miduga kuri ya pia bonnes initiative zine zijya zigira forage ubu nizo ziko ziragenda zifasha hamwe na handi kuko hari ibintu bisaba yuko umuntu abikora rapidement hanyuma rero n'umugambi wo kudugira addiction d'eau potable ya Gitega le projet irahari muri etape ikurikira ya kabiri nuko tegezwa kuko nishobora kuba ko gitegezo ba capital politique ata bintu biriko birakogwa vyerekana yuko turiko turatanda vers capital politique éclairage ya Gitega naho tutayivuze nga hari amafaranga ngana 60 plus de 60 milliards muri don japonais yicaye bo bashaka ko tuyatwara muri éclairage public na solaire nibiki byose mugabo ibyo byose sinibaza yuko kuko n'amafaranga bari ku ruhande abasigaye ko tuvugana tout simplement cyo turiko turakora Education mwavuze ibirasi ko tegeza kubaka burya tugiye kuraba inguvu nyinshi depuis 2005 zagiye mu kubaka ibirasi twibagira intebe twibagira abigisha twibagira le matériel didactique rero no munsi ko twama misi yose kuri réseaux sociaux abana bo mu Kamenge bicaye hasi groupe WhatsApp bwira muterere kameme biya biradécrédibiliza si 336 000 ban pupitre zisaba 18 milliards muri budget 5 000 milliards
kameme ivyo bintu twobikura mu nzira rapide kwigitabo kizosaba yuko ngenda kugikoresha mu buhindi ndagikoresha mugabo intebe kuko iyi strategie y'intebe tuyifatanya na bijya vya valorisation des vieux boisement dufise ibiti 1978 biri ngaha ubu twafashe 6 hectares zo gukorerako bakora intebe rapidement kandi tuko turakria de l'emploi kandi tuvaloriza kugira muri vieux boisement ngaha mu makori twiteze ko 158 milliards 188 milliards zijya vuye boisement zigakara zijya zo mu rugazi niki mugabo tuzigurishije kujya naho umuntu yajya bati ndabahe imiliyardi zingahe nzenda vya exploiter 50 maze kumwana umu privé avuga ati ndashize imiliyardi zingahe ni muzime urumva ko abari mu quelque chose nibaza yuko rero ubu icinebe nicyo tuko turihutira cyane kugira turabe yuko twova muri ibi bintu by'abana ngo baricaye hasi kuko biradutukisha natwe twenyene ku mafaranga make cyane iki cy'amabisi honorable Pascal cyo kudezangorja muze kuraba muri PTB icyo ni instruction y'umukuru w'igihugu iri rya gahumo ritegerezwa gukogwa amahera ari mu ngaha rijya rya gisagara ritegerezwa gukogwa rijya riva mu gisuri gaca hariya ryose ritegerezwa gukogwa le 30 milliards twashyizeho ni kugira dukore amabara rapidement dans 6 mois hama wabagije ati est-ce que nimubona ko ari byinshi cyane muri analyse ya PTB yatwara bati le nombre d'activités zanditse muri trimestre ya gatatu ni ya kane zingana gute kugira ndusange wemeye ibintu udashobora gukora bose batubwira ati ibi turashobora kubikora reka tubishiremo umva twarababwira hakiri kare yuko bategerezwa kuraba yuko réellement ayo mafaranga bazoya consoma namba batazoya consoma batubwira ati tuyatware ku wundi muntu ashobora kuyakonsoma ko ari ama ministère adafite amafaranga menshi cyane ibi rero nibaza yuko kibazo gihari niyo miduga yose twavuze ijya miduga 10 electrique niyo ngaho mu gisagara ko ni duga ijya ne kugira tu remplace ziri ngaho Bujumbura iyi mirongo yo misi ku mugoroba tuyivemo hama twerekane ko ni message tushaka kwamva yo secteur privé yuko leta yamaze gufata ya mbere mu kujya muri bya electrique kuko abarundi barakunda gukopya umurundi nakunda gutangurika n'abantu aversion au risque ntibakunda risque abanza kuraba ko kioske bagishizeho gikunze azocazana ibioske bibiri abonye utangiye kukorora inkoko zigakunda acazana inkoko rero nicyo gituma twavuze reka dutangure ko twaronse iyo possibilité yo kuronka amadovize duciye muri rya UNSDF turabe ko twogura iyo miduga hanyuma dushiye kwa avansa hani baza ko atakibazo amabarabara yo asanzwe arimo honorable Emmanuel nawe yabaje kiya cha 40 millions ngo ziya 2 milliards ngo tuziba ajya bene gihugu si twebwe nazo twabimye none ko batubwiye ati babanze bazane raporo basigurire 36 milliards tukabona yuko ari mutunenge mugase kiyesiri bazoriho gusa nuko amafaranga utayaronkera igihe ukenereye icyo rero nibaza yuko atakibazo imyidogo turayizi dufise groupe turi kumwe twese ivyo bandika turabibona nibisigwa ko turi insensible nyine biko birabo le cadre légal mabivuze neza kenshi rero bitangura ata amategeko ahari nico gituma mubona muri izi reforme twagize aya meza 5 ya mbere twabanje d'abord kwicara kugira dushireho amategeko meme n'ama manual de procédure iri tegeko aya ma ordonnance mwabonye yose twashizemo ngaha nuko dufise de 3 jours après la promulgation ama ordonnance yose tegeza kuba yasinye kugira ntihagire witwazwa yuko ari amategeko ya muzibi ibi vya marché public mwariko muravuga amaseye yose twabigize muri commission barabizi cyo twabiberetse nuko ameme tatiko turategura hari bariko barategura amategeko kugira twevite yuko tujya muri vide juridique ugasanga umuntu wese ariko arakora ibyo ashaka ari kibazo yabagiye sinzi ko cy'amazone sinacyumvise neza ngo batarahembwa ku by'amazone ainsi de suite sinzi ko nagifashe neza nagenda nabagire témoignage ku mazone l'année dernière twashize muri budget 79 milliards iyo exemple sinizomva mu mutwe niko ndashaka kuvuga ko kugira des douanes finance ni 79 milliards pour 360 bureaux zonaux chaque bureau yari yanditse kuri 220 millions mucemo cyaho mwese aho zubatswe mucemo mbwira ko zijanzo zifite 220 millions ayo mafaranga yose yarabaye engagé yose muri finance uno munsi babagije zone zimaze guhera 220 combien zone kana amafaranga yose yarasohotse habaye ikibazo kiye ngo urumva ngo ari umuntu yafata ngo mamarche ngo amazone menshi cyarimwe kandi itegeko rivuga yuko bategeza kubigira au niveau local ikibazo na cyenda babaza ni munyereke rero kuko si je prends 220 millions
ngaca ngwizana ya mazone atarahera nora mu 30 miliyari none nyereka konte ariko ayo mafaranga ngurumva ariko ya foniki muga yibagira yuko mfise situation au 30 juin ama konte yose twamaze kuyakurutira nimbwira nimero ya konte arambwira cyanda nda project hariko imiliyari zitarenga 7 muga murumva ko ari abantu batarariho kandi amafaranga muri finance yarasohotse none ko sa nijyana ayo namaka menshi munashobora gutanga rero sikosa rya finance amafaranga yose yarasohotse yose icyo nibaza ko twokiraba rero tukiraba ngene bimeze ari kibazo bagiye ku bintu vya minisante hôpital Nyabikere irimo muze kuverifya muri bije muri yitwashizemo irimo bashaka guheza niveau ya mbere bayikoreremo amafaranga arimo harimo na Nyabikere ziya zose mwagiye muravuga zose twarazisizemo kuko nivyo ministre wa santé yavuze ati sinifuza gutangura indi infrastructure nshasha permete ko nkora izi za kera ndaziheze hama muzosigare muza kunda tuca turakura ama infrastructure yose mashasha yo muri santé nibaza yuko cyatakibazo cyotera Honorable Alain Tribert yavuze nyene ikintu cya hôpital Nyabikere namaze kukivuga irimwo muze kuverifya ni mwaronka ijya PTB ya annexer muze kugira urondere gusa même na recherche mu cyamubona yuko zirimo décentralisation de concentration ko vyamye bivugwa bitako ubu rero niyo difference ubu turiruka kugira bije mu ngiro amategeko yose itegeko rishiraho amakomine inara ama direction provinciale ama département nivyo bintu byose twicaye uno munsi ama manuel de procédure ingena azokura ngena amafaranga azomanuka gakoreshwa ivyo byose birimo n'ikintu gikorwa uno munsi muri primature nuko tugenda kuraba réellement yuko l'implémentation izi réforme kuko ugiye kuraba muri vision muri engagement de l'état muri pilier ya mbere ariyo indicateur yitwa leadership nayo muri définition yavuga ati c'est la capacité de mettre en œuvre les réformes sifi tout simplement yo kubivuga nico gituma byatobaza nko kubona son excellence avuga ko abantu bazohemba umushahara wabo wanyuma bikamara 5 ans Siem profita nishure ku kibazo cyo korava ngo tuduze nibaza ko ari makibagije honorable muvuga yuko tworaba yuko tutoduza contribution mwari muzi yuko no munsi umukozi wa leta wese wo muri fonction publique batamuharurira kuri salaire ijya salaire brut baharura ku ico biyita ngo salaire d'activité ata base légale gifise hari umuntu ugiye kuraba muri yo base ya 103 fonctionnaires on avait fait un exercice nabo muri INSS turaba hari umuntu akotiza 500 francs par mois ahembwa 150,000 500 francs ayo mafaranga naho uzokora imyaka 30 nazoguha salaire yanyuma ntibikunda ubu rero byasaba yuko la partie gouvernementale yemera kuko aba ico gihe vyanga muri finance bavuga yuko bica biduza les charges kuko ijya part y'umukoresha ikiduga mugabo c'est une décision politique qui a été prise tutegerezwa gushira mu ngiro kuko umukozi we nashobora kwanga yuko duza ayiwe kuko arazi ko yibikiye nico gituma no munsi bagateka dufate risque rero tushire mu iyo partie aha la note yaramaze kuba produit ayo mascenario yose na le coût de la réforme mugato bagateka dutangurire 6 mois za mbere tubanane tuvugana na za INSS n'abandi kugira turabinye twoduza ibi rero nashaka mvuge yuko aya ma réforme yose ariko arakogo cyangwa ibi bya vision mubona abantu batajyama nuko twanga ko kiba tout simplement slogan hari abantu babikunda babivuga umukuru w'igihugu ari ngaho gusa kugira bamunezereze cyangwa sanga yateye amavuka cyangwa tuzi inkwavu tout simplement pour faire plaisir au chef twumva yuko ibi bintu tubiri muri twebwe turiko turabikora tuvyiyumvamo ya bizodufasha ibintu byinshi cyane kuko nico kibuze tout simplement mu byo turiko turakora ikibazo cy'amadovize mwabajije amadovize narabivuze ngenda bisubiremo ni kuraba source y'amadovize avahe twimbuye twashoye ni aide au développement iyo no kuyibagira kuko murabona ibiriko biragenda ku isi l'architecture financière nibikunda yuko tuza gukonta kuri ivyo ni PPP ni investissement direct étranger nawo investissement direct étranger ni shwa kuza umuntu tumugira ibiturire imbere yuko akora projet ngo ayi wanje ari he ntazoza nibikunda les migrants bamele la diaspora umuntu azanga
ikintu cyambere mbona yo ngiye hanze ningene batatwemera umuntu ari hanze niyemera umuntu ari mu gihugu bazi ko twese turabayeswa ati je mwene wacu nararunga amafaranga ko jyubaka inzu mugabo naragiye inzu narayiguze ukabikorerwa n'uwo muvukana ivyo ni ibintu byose bidudecredibiliza nta muntu ashobora kuzana amafaranga yiwe mugabo ni ibintu bisaba yuko twe duhinduka nibaza yuko byo dufasha beaucoup plus amadovize rero nibaza ko kitoba ikibazo ahubwo tujye kuyarondera dushima ivyo mu mavoka bariko barakora dushima ivyo bariko barakora mu butare dushime babaje neko barakora inanasi ba transform nivyo tutegeza gushiramo ingufu nyinshi gusuma le 28000 tonnes z'ibigori n'ubu ziracyari muri anagesa mu stock mugabo mubwiye ati reka tuzigende kuzirondera umukiriya muri Zambia inzara yabishe nta no mwavanga aho twese turi muri zone de confort twifuza yuko amafaranga dusanga aho twicara oro muri Zerekafa arico bita le commerce guidé le commerce guidé uravuga no mu ambassadeur wawe akagutegurira abakiriya wo kaza uvanga deja ufise des clients ushiriye ibintu muri Zerekafa birimo mugabo tuguma tuvuga ngo zone libre échange mugabo nitubona les opportunités zihari bisaba rero ko tugira ama réflexion kugira dushiye kwa avance mwavuze ikintu gikomeye neza kijyana n'ama prévision y'ama dépenses en fonction y'ama réserve y'ama devise d'office inambara tugwane turi muri revision cyangwa twe turakora bije kina muntu wese ashaka imodoka ijamo nta numwe adashaka imodoka akibagira ko ari amadovize umubwiye ati reka tugure zitatu ngo yani bikunda reka tayagushire mu mwaka uheze benshi murabizi yuko ama ministère menshi afite imiduga baguze itarashika kubera batarari none hako no ba trop ambitieux nkashiramo amafaranga kugenda yabone mugasi ndayakoreko nyofu mugura imodoka imwe muga kaburi siri kwizoshika nkavuga ati no munsi nguze zitanu nzochansubira muri zindi mu nyuma muga dushaka twese tugura imodoka 40 oro muri loi de finance ngaho ivuga yuko ari minimum ni 140 millions ku modoka cyugwiza nizo modoka ucyura amadovize tuzakoresha ni menshi cyane icyo rero turagikorera ko mugabo nous avons du mal yuko twumvikana n'abandi muri leta kugira bumve yuko icyo kintu cy'amadovize atari blague ari ikintu kiri rere kiri ngaho effectivement bivuze yuko le secteur privé tegezwa ku bénéfice il faut pas yuko le gros y'amadovize yose akoreshwa tout simplement mu kugura ibi bintu by'imapuro kandi dufise umuntu muri secteur privé akeneye kugura imashini yo kuyimba nibiki il faut ko tumwakompanya dans ce sens cyo tumuntu munsi twabonye ibi byo kuvuga tugije kugura ibikoresho tubizane ngaha kugira tubikoze ARB ni yaguze imiduga amakamyo iravye amafaranga genda mu marché ari financé par les partenaires en terme y'amakamyo gusa iravuga ati ni mu mayo mafaranga ngure bazora bankotera jewe quand même yurumva yuko ari initiative nziza chemin de fer nabivuze ko ari 1.17 milliard imiduga izokoreshwa hari ya tout simple kuko ni marché ringa kuko amafaranga aracanga akoresheje les locaux amadovize aho asubira mu Bushinwa acaguma ngaha muri berbere bikakiriye ababana mu mafaranga y'amarundi tuntu twose twozana amafaranga kugira dushiye kudufasha honorable Epipode ni yavuze neza ku mashantier menshi yari yuguruwe mugabo ataheze ikosa kenshi ryari kujya kunubaha amafaranga ubuha yakigenda meme gafata amafaranga yo muri ministere kanaka ikaciyakoresha ku yindi shanti ikisanga amashanti yani ma ministere yasize uko ubu rero bose babwiye ati obuha bakubwiye ati barabonye byo mwadukore nyabikire niko byagenze izo zose ati amare yarimwo kuko macha mutubwira ko yose cyo ya transfer muri obuha twara transfer yo mugabo obuha ikakiza obuha bakacha bayibwira ati ubaka pare mu Kirundo iryo ni itegeko byavuye hejuru acha duga bavuze ipari Gitega akacha koresha amafaranga ya sando sante ukuri ko byagenze kuburyo rero tuvuga ati la planification itegerezwa kuba ikintu tutavuga mu majambo ngiri muri presidence twabwira ujejwe ibyo gusohora amafaranga utegerezwa kuvuga ati izi pari bazivuze mugabo ube kuraje ubwira umushefa ati bavuze ko ari zitanu mugari katwubaka imwe d'abord tuyiheze mugabo mbwiye ko wagiye Nyanzarake watanguye shanti umbwire ko wagiye mu Kirundo watanguye shanti utangure shanti Muyinga izo uzoziheza tureke basi n'amafaranga arahari bizokunda niyo ngorane yabaye obuha yagiye muri yo ritme muri bije duhejeje les centres naisseurs uko ari zine batanze miliyari zine imwe yose yari ifise 1 milliard mugabo mengani Imana yavugiyemo son excellence namwe ati ibi bintu bihe obuha byose ikifata zibiri zikubita régime militaire de construction
izindi zibizi kubita ubuha bayabahereye amafaranga twayabahereye umunsi umwe iza regimite de construction zaramaze kusakara byose byaraheze iza ubuha ziracyari hasi amafaranga bayaronkeye umunsi umwe nicyo gituma mvuga yuko turabe sindiko ndabavuga nayo muri ubuha kuko kenshi umuntu aravuga akantu kwasanga umuntu cyakaduga ko umuntu ariko arabashikanayo oya sikaje cyo kubashikana no kutanga des exemples zerekana neza ibyo turiko turakora yuko byo dushikana rero ubu nk'amabarabara ubona ko twaciye tuyatanga amafaranga kugira abaheraheze ibya ubuha nabyo nyene ubu turiko turi ama arrière atagira kwangana 80 miliyari tuko turi kuri ubuha n'amafrais de santé pour 22 miliyari n'ayandi kugira ntiyagira umuntu azo kwitwaza turiko turarihaye amafaranga yose turabe ko twokwapira iyo situation hanyuma dutangura ibishasha nivyo rero nibaza yuko novuga kuri iyo mashantier muvuga yakuzwe ikibazo nyamukuru cyabaye icyo uburyo buratangwa mugabo sinibaza ko bukoreshwa kuri ico gihe amaze gukoreshwa muzi yo kuri pare muri presidence biragoye rero kujya kuyarukuvura ngo agaruke ngo ndayakoreshe kuri sando santé kanaka kubera ikidukorera turanaviga vu cyane ama infrastructure routière nabivuze les grands axes ça c'est très important kuko turafise RN1 iri kuragenda turafise RN7 turafise RN5 turafise n'iri rya Bubanza ni ibintu tegezwa ko investisamo kugira dushoye gukora kuko nka RN1 igize ikibazo murabona yuko ibintu bitokoroha nibaze yuko rero muri mujyo tuko turakora cyane cyane mwene mutegezwa kuza murashigikiriza ingo ziriko zirakogwa tubona ati n'umwaka turihaye RN7 twe turifuza ko RN7 kogwa kuko RN1 biracyagendeka mugane turindire yose ko aherere cyari imwe yose kujya tuyakore n'ivyo tworohera Honorable Dieudonné yakivuze cyo mutekano sinda kigarukako na nibaza ko nakivuze mu majambo agize c'est vraiment une priorité nibaza ko atacyo no kongera ko asoniva Honorable Pacifique article 118 ko atama kategori atubahirizwa yuko imashini zidakora nibaza yuko bivyo tuko turakora obereje kurokita 240 si je ne me trompe pas vérificateur kugira baje baraja hano hamwe muri Asiatique murabona ko bajayo no babwiza ukuri ari umuntu ari munsi ya miliyari wageze ku miliyari 10 za TVA kubera habari abantu bariko bararaba no munsi natwe cyo tuko turakora nko tuva mu mazu tukaja gukora kuri tele murabinge n'inzu zaduzi Bujumbura inzu mukamenge ya 250,000 igeze kuri 500,000 est-ce que kuri impolo locatif ari cyo turonkako ifuko tugendayo tukaraba yuko bafise ama contrat ama tukabaza muri base de données arishiye kuri combien bica bidupermeta kuduza amakori aha twoja mu ibarabara gutoza amakosa ya mu ibarabara uraza amafaranga yerereza mu ibarabara abafise amapine yaheze ainsi de suite ibyo ni ibintu byose n'amafaranga ariko aragira ubu Premier Ministre yakunda kuvuga ari itegeko ryashizwe ordonnance conjointe yabaye signée kubiri bya assainissement na hygiène sinze ko muri ayisoma ijya ordonnance yo do amafaranga meme samedi mu bishatse tubikore muri amafaranga twinjiza ivuga yuko umuntu atakoze imbere y'inzu yiwe ari inoti ya 2 ahantu jya mu Kamenge sino kwegeranya amafaranga atagira kwangana samedi gusanga bati ko na munzo waniko narenganya ko ndashira mu ngira itegeko bizodufasha kuduza amakori en plus de cela bizari suku muramaze kuyumvira ingene mukora ibikorwa rusange imbere y'inzu y'umuntu agasohoka n'imodoka basiga imbere y'inzu y'umuntu akora ibikorwa rusange vous trouvez ça normal ngo ni ibikorwa rusange twe turakora le minimum yakururuka d'abord agakubura imbere y'inzu akaca genda reka dukoresha ingyo tegeko tuje kurondera aya mafaranga nibaza yuko ari ibintu byo dufasha facilement muri cyo tuko turakora benshi bararenza 50 million mwabivuze nivyo mugabo nibaza yuko les machines à facturation électronique sinzi ko igihe twaje ngaha nyene iteka arababwira ati none mwe ko mufashiki ko twuma tuvuga muri ko mukora iki muri finance mwebwe twatoye muri ko mudufashiki est-ce que exige facture kwitegeko rivuga neza twabangiriye kubera imashini zari zakeshe umugabo uzaje ubu rero tujya beaucoup plus no guhana umuguzi imashini ziko ziratanga ubu no kuvuga yuko tuzogufatira mu ibarabara uvuye kugura ibintu
tugusabye facture ukaduha facture tari amashini ya facturation électronique tuca tubitwara ukacutanga na amande ya 20% kugira tuba kontrenye gusaba ari facture kuko twarabonye kujya araguhenda ngo iki kintu ngo kuri cyari kuri 1 million akacagwa ngo kuri 6 million ngo mugabo ngo naguhaye facture nagwi kuri 4 million ukacuriya 4 million ngo akukuriye ko 2 million oro nicya kintu cyari kuri 1 million amafaranga yiwawe kwiko ni uritanga sigwe si waritanga mugabo bisaba yuko mudufasha na mwebwe ivyo bintu aha twogenda mu mahoteli murara ruguru kuko muri exige amafacture ajya muri obere usanga atavye mukora pourtant tubatoze kwa 18% hajya mudutwaye nibaza rero ko ivyo rero bisaba yuko tegeza kubikorera ko nta bivuze neza yuko naba bakozi ko turarukita muri obere kujya ko badufashe kugira ama verification bizofasha honorable Boniface ivya malogement sociaux ni vyibagiwe si byose byoza muri budget général de l'état mungani bazako ari aba privé dutegerezwa gupromotinga bakabikora gusa hakeneye yuko dushaka kubifashamo neza bikogwe neza ntihagira biba azoza kubiba bagatoza amafaranga ejo nayo ijye bakaca bigira nibaza yuko ico ni vyahebwe ko tegeza gutunganya bisagara bajya biyandikishije byahereye hehe nuko nyene atakade byari bifise ibigenga bica bijya en standby murazi nduru zabaye hagati na Fabrice na BHB nibaza ko muzizi izo zose kubera ibintu bitari bitunganije neza guhimiriza bene gihugu burya bene gihugu nibanga kubana n'ukuri none nk'ubu twozubaka twabwiye ati muzoziriha dans 20 abantu burya niboza biruka sibo banga kubana nibaza ko ari kibazo tout simplement gihari ikintunganyo amapave la même chose amabarabara ko arakogwa nisibaza ko twoca dushya dans 6 mois yose yeko yohereramo ivyo vyogira hanyuma honorable premier vice yabaje ikibazo cha 2.1 milliard cha digitalisation en fonction publique si bijya vya gisabo nazi ko ari mingorane Infonete murazi ko yaronsa amafaranga yavuga ko izogira recensement biométrique nibiki dernièrement nous avons tenu réunion avec le ministre ajejwe fonction publique kuko tusanga dufise amafaranga angana ni miliyoni 8 muri projet PAFEN muri ijya financement additionnel turi bloqué kuri jya situation tarahera kuko bavuga ati none turabandanya n'uyu canke dufate ayo mafaranga yandi tugira nuko byinshi byagiye birakogwa niko ndavuga ivyo twavugaye mu nama na PV twarayikoze turayirungika no kwa premier ministre n'ahandi nuko ikijya kinini kirahera kiracyari mu induru amahera yose yarabaye dekese yose mugabe vya recensement biométrique ni vyakozwe vya numérisation des dossiers ni vyaheze ndiko ndavuga ivyo twahawe nabo muri ministère ya fonction publique no muri rapport birimo ko ndazi yuko nka Infonete ngaho ikivuga ibindi bintu bitandukanye gisabo bayizanye ngo interconnecte n'izindi ngo amagisheni ainsi de suite jewe les informations fise naho nabo muri fonction publique nuko ça ne fonctionne pas or le projet PAFEN ifise 8 millions ivuga ati ndabakeneye ni muze kandi mutabikoza vyihuta muri le via mi parcours ya projet ndayatwara le 8 millions ndayatwara ubwo tuko turabanye dusoka muri ibi bintu duheze le contentieux hanyuma dushoye ku beneficia kuri ayo mafaranga kuko yoyo n'amadolari niyo avantage dufise cyo kimwe no gukoresha aya asanzwe ahari aha rero bavuga yuko ari guheza bijya bintu vya recensement vya numérisation nibaza yuko twakivuganye ko bikwiye cyane ku cya surtaxe ya 10% ku cya surtaxe ya 10% sur les vins les produits ambanza gutrisha kuko hari ibintu bimwe usanga umuntu atari domaine yiwe bisaba yuko aza kuraba ibyo abahinga bavuze reka mbandanye ku cya fonction publique ko ndabona ko bamaye umucyo ku iki cya projet ya digitalisation ya fonction publique kiri muri PTBA kiratandukanye n'iki cya projet Gisabo. Projet Gisabo concerne la numérisation des dossiers de la fonction publique ni ibijejwe. Le projet nayo iri bere muri PTBA pour le 3e trimestre harimo interconnexion ya CTI ijya centre de traitement informatique ku vy'imishahara na bâtiment de la direction de gestion des carrières. Il faut que zi communiquent. Et activité à kabini recrutement d'une assistance technique pour l'étude d'évaluation des activités déjà réalisées dans le cadre de digitalisation. Niyo bazobikora kuko nitubana twagirizanya il faut que tuzana umuntu yevalue réellement ivyo twakoze yuko ari byo cyangwa atari byo. Ico kimwe
kimwe kiri kuri 5 millions 650 90 millions, achat des équipements informatiques 669 millions, le total est 765 millions pour le troisième trimestre. Quatrième trimestre, recrutement d'une assistance technique pour élaborer un schéma directeur de la digitalisation et la fonction publique, ni 269 millions, mise en place, il y a data center pour 1 milliard 687, un échange d'expérience dans un pays qui a réussi, 131 millions. Le total, ça fait 2 millions 114. Kwa kugira nangu mucho iki cha digitalisation cha fonction publique bariko barakora. Cha surtax ya 10% ku nzoga ziriko zironona amagara y'abantu, turabingiriza Sapporo n'ibindi byose zica abantu benshi tuzigira. Aha mu kushira kujya surtax kuri accord éthylique kwa kugira du matière première zimbe. Maze kuzimba ni yayikora. Ni ufite discrimination uburi kuragira. Ize kugura abantu bari muri catégorie quand même ashobora no kwigerera. Naho twovuga ça peut ne pas être à 100% kuri iziponda kuri bibintu muga la logique ni iyo iyo tuko turagira muvuze ngo tuziduze kenshi iyo dugije naho buguruye umuryango ku bindi bintu bazidugije bazocaja kurondera amadolari kuri marché noir bace kubirangura usange birashyize pression sur les devises. Hariho ces taxes sur les vins produits localement ou importés, et les vins et autres boissons importées produits localement. L'article 82 de la prévoyait une taxe de consommation. Il y a aussi une taxe également pour les boissons non alcoolisées. Donc, tout le monde honorable, comme il y a sur la durée de 6 mois, twabanza kubabwira iyo tuko turagira analyse ya PTBA ko tubona ko mufite 350 activités réellement muzozikora sur T3 na T4 aho tubabwira ikintu cyose gisaba marché nimugishiye muri T3 kuko muzoheza umwaka uzohera muri mu procédure ya marché public n'ibindi byose. Ivyo rero twaragikoze nibaza yuko bagikoreye ko nabo nyene honorable Suguru ya sur taxe nawo nyene ku ma produits importés ivuga ko obere yogenda ku ikagenda kuraba na kivuze beaucoup plus naho bogenda kuraba ngikora akazi kayo iragakora muga twese nitwera arushwa gakora neza n'undi nagakora neza ugasanga bateye ikibazo. Iki yavuze cya affectation ya resultat, tuvuga affectation ya resultat mugabo nangenda babwire yuko Regideso ndashobora kuyihenda ku myaka ishobora kuba yari maze 3 ans ita certifier les comptes oro nushobora kujya kwa affecta bénéfice résultat utara certifier ma compte ejo haheze niyo rapport yasohoka na PV ya conseil d'administration ou résultat ya 1 milliard irenga itegezwe kwa affecta muri leta naho nyene byakozwe kubera iki kubera izi projet za banque mondiale exigence. Rero ivyo birakunda kuba cyane hajya rero iyo badashuye gukora icyo gikorwa nica turaba amafaranga umuntu akaba arayakoresha nicyo bituma mabonye vya bénéfice net yuko ikiba 30 jours kigenda. Les entreprises za leta nyinshi ubu nuko le rapport twakoze sur aya ma SPP yose nuko dushaka kuzisuiva de façon régulière kuko mugoma zisabwa nga comme annexe kenshi turonka ibintu bidafise sens mugabe byavuye ko twari ama paraétatique n'ama projet nukuri wamenga ni ibintu twahebeye abazitwara mission bigira ko bashaka imishahara bayidugiza ko bashaka. Hariyo societe ngaho irimo ntashaka kuvuga izina bategeza ko abidugirije imishahara muri no minsi induru ziko zirakomwa nabirungikiye mugenzanje mushikiranga nyamwe ni rondera utwara inspection iwa waje kuraba hari bihaye imishahara myinshi abandi rero bari hasi bace bakoma induru kuko ijya conseil d'administration burya ni ifisi ibintu byose ngo ni decide ngo conseil d'administration yaramaze ku decide. Icyo nibaza yuko umwe muri Gifera mu dufasha naho nyene kugira turabinye twobivamo amanama naho on les pousse à tenir les réunions kugira bashoye kuvalida ma compte n'ibindi byose. Article 245 yavuze marquage des produits icyo twagikuye muri commission batubwira experience ya muri Zambia tushaka tugene bagire marquage des produits bigisohoka muri industrie. Honorable Suavisi we yabivuze kuri strategie kugira amafaranga yinjire iko tworondera uburyo bwo kumenya amafaranga yinjira ibya TVA. Ibi byose byo gushira ama marquage nivyo kugira turabe yuko tumenya de la production kuko maze kumenya amazi bakoze yakinjo mbanzi exactement amakori zo kwapika kuri ico kintu nabivuze yuko bijya
y'amataxe y'amaTVA n'ibiki ko ubu unumuguzi arahanwa mu gihe tuzomufata na facture itari yo muri OBR. Uwa masoko ya leta yose utegeza kuzana machine ya facturation sino tuca tukata 20%. Mugabo muke mwumva nyene twamaze kuba infiltre. Abakozi bo muri finance bonye ndabavuga ko ndabajejwe. Aho gushira ngo kuri contrat ngo ibe fournisseur acagira akerere kugira agize akerere naza guca muri ya systeme classique. Kandi achakwepa na ya 0,5 dutanga aza gusahiriza za nebe na ya mafaranga dutanga muri bya makamba. Murazi yuko ubu kuri marché yose dukora 0,5. Utwo tuntu tutu assiste sose bagenda bara developer. Muga il faut une sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal. Kuko turabona yuko navyo nyene birakenewe. Honorable Jean Marie nibaza ko nakivuze kuvya barotrete nibaza ko nakivuze yuko l'analyse iri kirakogwa no kuraba yuko tuduza la contribution y'umukozi n'umukoresha kugira le poids ibe partage. Nibaza yuko atakibazo giteye cy'amadovize akoreshwa mu kuzana isukari muri Sosumo nibijya teko turavuga Sosumo izi za Unatur il faut que tu OTB il faut que tu investisses sa machine ga produisa mugabo rero tuyashizeyo est-ce qu'il arakora ndibuka dans les années 2016-17 Régie des OIF ce chiffre d'affaires à 43 milliards kuko nari ngeje kuraba les bilans des entreprises 43 milliards muga 41 milliards yara amasharge 41 milliards yara amasharge gusa mugabo no musigeze muri 150 milliards. Il faut qu'on abandi tubakura rero muri zo byo kumva yuko atari ibintu by'iwabo ari ibintu bya leta babikoreshe neza. Honorable deuxième vice yavuze ikintu cya pré-bourse inererano twavuze yuko ikibazo cyaraje mugabo il faut ko tugira base iyo rusansuma yabaye twavuze ati reka dutangure ku bakozi durafise la liste y'abakozi bose muri fonction publique tuje dusaba la liste y'abantu bose baba baraheje imyaka 4 cyangwa tuce turaba yuko barimwo tuje turababwira ati nimuze murari 10,000 angahe kugira turabe yuko kameme twotangura aho ko twogira cyo tuma on a prévu presque mu 300 millions si je ne me trompe pas y'amafaranga twibaza ko azoriho na cya kibazo cyo kuvuga abiga hanze abaronka amabourse hanze vyogenda gute kuko l'objectif c'est amafaranga yuko tuza gukoresha ni kugira dufate mu mugongo ani ma promotion ari nyuma ni objectif beaucoup plus ibyo tuko turakora kubijanye na iki cya fonction publique navuze ko tugikora mu phase ya mbere niyo kujya kuraba abadufise muri fonction publique abanyeshuri bagize hanyuma cyo iyo base de données tuyiconstituer tube tuyizi kuko tuba tutazi n'abantu bose muga c'était facile ko kuragenda kuraba muri université abahije uno mwaka bakiyon qui sont les bénéficiaires tukabaronka les salaires z'abakozi b'amakomine. Aha rero murakoze kuvuga iki kintu tuba turakivugana n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu muri mairie igihumbi mairie ya Kera ni saba sostat barabaso contre kubera donc management yacu tagenze neza uwabaye wese yacagenda kazana binzo gushira kwikamba nzo gushira he bose bafise n'abaso contre bose. Hama rero ni habaye transition yo kumenya ati bajya muri mugere ni bande abajya muri muha ni bande abajya muri nahangwa ni nabaye bari ngaho bariko barazunguka kandi bababwira ati mwe muri abaso contre yanyu zohagara tel periode babategura nke bazobatekerera ubu niyo dilemme hari rero igihumbi meri bari ngaho gusa ni batonda ainsi de suite. Aharo biri muri meri rero nivyo bica bijya no mu zindi ntara n'amakomine yagiye arafatanya amakomine menshi cyane sikosa ya management yiwacu kuko ubu abakozi baragabanuka sensible manone nzogera abaplanto namba ari commune zitatu zagiye hamwe zoshangira abaplanto 15 tikunda nico rero ninovuga yuko dutegerezwa kubana yatuko turanonosora mu nama twarimwo na honorable Deni n'abandi nuko icyo kibazo cyaraje ifoko tugitwira turange tucicarira tukagikura mu nzira kuko c'était moment on doit être responsable ya ma acte yagiye arabapose nibaza ko ariko no kivuga icyo honorable Renova kubijanye n'amafeti tricolore reka tugerageze naho byanse kiyagihe ziya yarama amafe twashiraho akoresha imishwarara y'izuba na civisme yuko tuprotéger la bien public nyinshi ziri hajya zirahagaze usanga ari batterie yapfuye imwe barayigonze bikaca bihera ngaho mwana tuzoreka misi yose
bigumuko reka dukoreshe kuri izanya matyo dufata ingingo zindi zikurikira amakamera kuri ribarabara imanuka yose ariko kandi hari abasoda mu ibarabara n'abapolisi bacyo mbwa amabateri yose yaragiye ifone ko twibaza ko twoshobora kwiga bishasha kugira dushoye kuraba ko vyoramba les grands axes mwakivuze RN7 RN3 RN3 mwayivuze nuko RN3 cyo no yivuga ko nuko le contrat avec Sogea Satom yatanguye kugira ibibazo kuko bashaka kubaka ibarabara ifise diamètre ifise épaisseur ya 6 si je ne me trompe hanyuma bacha baravuga ati oya ko rizocyama imiduga myinshi gira 9 n'abatari 8 mm tuca tuva kuri 45 km acavuga ati nzokora 30 km kuri ayo mafaranga nyene arakora mugabo yahejeje 13 km gusa twabaye obligé kuca turezilia le contrat kugira duhamagare kuko yaguma ashaka kugira ama speculation aduza ibitigiri amafaranga menshi cyane batireka duhamagara abandi muhiganwe turabe ko tutarunkunda rikora même na Banque Africaine de Développement Finance avuga ati j'en ai marre le prix d'un kilomètre le coût d'un kilomètre namwe ndayibona iri mu Burundi gusa nico gituma yahagaze kugira turabe yuko vyobandanya mugabo appel d'offre basuye ku Laurence honorable Joachim Otrako ico nico kibazo tubaza muri Otrako ko mwaronse imiduga ya gusa ubu yinayo ubu naho kuri gestion y'imiduga iyi electrique n'iyindi tuba turavuga n'umushikiranganje abajejwe dugire unité de gestion ku ruhande kugira do challenging Otrako ya kera turabe ngene zo zishobora kunguka nabo bafise nyinshi kandi bazironse ku buntu batunguka mode de gestion izoba sous forme ya MPPP ku ruhande kuko uzozizana ifuko achatsa kutwigisha ngene tuzimentena vyose ainsi de suite niyo reflexion tiko turagira kuko mubaza ngo bazogura ngo zinjira muri babane oya namazanye electrique nshiremo connexion hejuru Starlink nshiremo ga carte muntu mukuri harihe kugira nce categorize abantu bayikoresha bizoca zitwara abantu bari kuri niveau yo hejuru hanyuma ziya zindi zitwara abantu bagize komsa twereka abantu yuko ni antenne d'innover izi 30 rero burya tiko turaziraba gutyo kugira tuzitwezijere neza ibaza yuko atakibazo byo resistance ati tubafitiye umugambi muki burya resistance ziri novuga ko ari 2 canke 3 hari abanka kubikora kubera bavuga ati change mije ikinyerekana ama faiblesse yiwanje reka ndesiste ubundi nawe izana transparence ati reka nabireke ubundi nawe n'ubwoba tout simplement ko bamubwiye ati kijya kintu nimwe akijya mu muzopfa bazodugana abantu ruguru bizogenda gute ugasanga umuntu ari kuri position défensive tout simplement kubera bamuteye ubwoba mbwa bica bisaba yuko umenya chaque catégorie arabo bagatatu nukuba sensibiliser ukababwira ati ni muhumuru uzoduga kuba mu directeur provincial rabazo bafise imodoka rabazo bafise hazoshikira raba ama avantage azoronka kugira yumve yuko reforme two turagira atari kuja kumutanga wapfe ivyo rero iyo ni categorie ya mbere ya kabiri nabo nibaje cushira kuri ban genda narashimye cyane umugambo uri ku butegetsi bati uno musuzo kunanira murungiki tuje kumugorora kuko benshi bavyitwaza akubya ati je barandungitse nuzu wandungitse oya tufise instruction yuko ubu bizokwanga tuzomushikiriza ati turafise ibibanza aho tuzomushira aho bazomushira no gusuya kugorora murabizi ko ari byo vyuzuye ahantu na murashaka gusanga umukozi muto yatamuna muvugana ngo ni naka yamuzanye ivyo ni ibintu vyuzuye cyane baza yuko bitadufasha navyo nyene izo ni za categorie zindi honorable Gervais yakora baza yarinererano kubijanye na kuma contribution aux organisations internationales en fait ni question y'amafaranga sikuvuga ngo twaretse yase mbwa ifuko tu priorize sinzi ko yose muzi ngena ngana imiliyardi 8 umenga z'amadolari duteranije ama contribution y'ibirarane dufise naho twavuga ngo tuyari uno munsi nayo twoheza reka turaba dukuri inyungu nyinshi abayo tuza turariha nijo nibaza ko vyo dufasha cyane tukacha tupioriza byo tuko turakora yase turazi iki tumari nico gituma nibaza yuko n'amafaranga menshi muri aya mwabonye ngana ya muri yase hanyuma ico nashaka kuvuga le directeur DG ajeje ibintu vya budget la semaine dernière bari mu Rwanda kura guhera heza les modalités ingene ibihugu bizoriha mu marundi ama contribution c'est l'Uganda yafashe le lead kugira tegure le document bazokorerako nandwi iheze inama yabereye mu Rwanda ngene tuzoriha ama contribution mu marundi kuko tuba tuyafise twebwe mugabo bica bigorana ngene tuyakonvertisa mugabo urumva ko kizoza kidufashije cyane
cyo tuko turakora ko n'Ubuganda bwarashoye gushikira iyo ngingo nibaza ko atangona bizotera ubwo tuko turigare modalité pratique kugira bishoye kuja mu ngiro. Honorable Gerard yavuze cya education de 336 ban ne kugira duheze vraiment ivy'intebe nibisuye kuvugwa hama dustwata kibindi mu nyuma ibirasi navyo nyene nibaza ko tubifise no kuraba go biri reparti neza ahantu hose ivyo turiko turakora. Icya aeroport honorable sinumvise neza arambabayira izina giyiwe muga mwarabonye ko twagiye hariya imugendana sasa ni priorité sinibaza ko no muri budget bikeneye kuza ngaha minimum no ko tutegereza kugira piste do secours icyo nibaza yuko ata bintu byinshi bitegerezwa kugira naho tutashizemo ngaha mwarabonye ko les activités zaratangwe même na revision taraba kuko icyo kirashobora kuba financé par les imprévus kuko ni kintu umuntu ataba yiyumviriye nibaza ko kirakogwa effort de guerre rero nk'ubu mubaza ngo dusubize effort de guerre nimutubwire n'ubu nyene babishire muri amande mutubwiye ko ndibuka muri 2000 buyo yatuza kuriha twese twarihijanije sinibuka n'abanyeshure warariha sinzi ko president wa commission yacyumvise yuko bo twemera tugashiramo n'ibihumbi bingahe ku muntu umwe egome cyo bari kintu cyiza cyerekana yuko twiteguye guhangana n'ibintu byose bizoza n'abantu bose bari mobilize nk'ubu dutanguye ngo ngaha twavuga ati ibihumbi ijana fois 111 urumva ko tuzoba dutanguye. Honorable Nicolas yavuze ikintu kijyanye na dernier salaire twavuze yuko tuzakorera kuri 60%. L'analyse bakoze si ndayiravye ngaha la note yarungitswe ejo haheze tuko turaraba nuko mu byabaye considéré muri ico gikogwa harabaye amasenario atandukanye imwe ivuga ati tubahaye 100% byo dutwara amahera ngana gute ari 100% amasharge acaduga akaba 42 milliards tuko prévoir par exemple charge supplémentaire à supporter du fait de la réforme 42 milliards kuvuga ko tubahaye 100% umushahara wo wanyuma il faut prévoir 42 milliards kugira dushiye kubagira tuvuze 75% yuko twobaha bica bidusaba miliyardi si vous permettez gato ibidusaba miliyardi 34 si dukoreye kuri ya 75% dukoreye kuri 60% 70% ikidusaba 32 milliards hanyuma dukoreye kuri 60% 65% bica bidusaba 30 milliards ko ariyo du prévoit mbwa bamwe ko twashizemo 7 milliards muri leta il faut que de l'autre côté naho nyine bagira un geste les 6 mois rero niyo il y a 7 milliards pour les 6 mois twagiye gutangurirako turabe basi ko twotangura kubaha 65% les derniers salaires nico turiko turakorerako kugira turabe yuko non 60% je me trompe 60% niyo twakoreyeko kuko icyo dusaba 28 milliards 6 mois dushizeko umwaka wose urumva ko yari kuba presque 14 milliards kuko za NSS na ONPR tegeza kuca nazo ziduza leur contribution byo ziko zirakora donc icyo rero nicyo twakoze ya masimilation tuyafise la décision yakozwe nuko dukorera kuri 60% il faut rero ko amategeko amwe amacha hinduka rapidement dutevye n'imiburi mu kwezi kwa kabiri batangure kuyakorako kuko kwa mbere byo tugora ko ari amategeko ategezwa guhinduka amwe ategezwa gushigwaho nitwave tuvuga ibintu bidashobora gukunda nico nibaza ko novuga kuri iki kibazo kijanye n'ibi bya la dernier salaire ati bazotanga ko yaronka ryari sinovuga ngo je ngo munsi mugabo turiko turagira effort kugira turabe yuko le plus tôt vyotangura gukogwa abantu bakumva kameme yuko akamuka ivyo umukuru w'igihugu yavuze biko birashirwa mu ngiro les modalités pratiques yo tegezwa kuba prudent ni dusange twinjiye mu kintu ugasanga kiratunaniye gusutena byo tuko turakora. Honorable Denise yavuze kijanye na development na ma relation internationale yuko bifitani isano nivyo kwa ma dépenses yagabanuka ni question ya priorisation kufete ndushobora gukuronka bikwiye nukuraba nk'ubunegezwa kuriha muri bassin du Nil kugira dutware présidence muri CAC l'année prochaine ni mwakivuze à partir du mois de février son excellence azoba atwara Union africaine. On a déployé des équipes basées hari
kuko twara Union Africaine amanama yose donc abaceya bose bategezwa kuba araba muri ico gihugu. Affaires étrangères mwarabonye ko bakuye abantu ngaba bagenda kugira formation mu Birigi bose ubu bari hariya muri Union Africaine, ubu bari muri formation muri Maroc ubu turavugana, kuko ni bategezwa gufata ama PV, ni bategezwa gutegura amanama ainsi de suite. Ategeza kuba abantu sectoriel dans chaque secteur, ategeza ko ari umuntu afite des dossiers ariko arakorako. Ivyo rero ni kuraba ko tuprioriza, kuko Union Africaine ni rimwe muri 60 ans twari bwapime no munsi n'umwe. Ni kuvuga yuko tegezwa ku maximiser les efforts, ni hagiri ikosa badutora uyo mwaka wose. Nico gituma abacadisi barazi neza inzu ngene yubatswe, barazi ivyo turiko turakora, ni kugira ntihagire nikosa nimwe batora ivyo turiko turakora. Nidushobora rero kukwiza amafaranga mu bintu byose, ni na mapriorize tete turagira honorable de votes amendements de fond kuvyerekeye amahangare, naho nyene amahangare nitwotangura ngo hose ngo tuhagire 42. Mwabonye amafaranga bitwara, ifoko dutangura no minimum zitanu pour le désengorgement, kuko batangura kubishira mu masalle de classe y'amashuri, muga ifoko bica biza kubikwa ahantu hameze neza. Brarudi tubwira ati twemwe twumvikanye mu kaduha ry'amasiro y'Igitega tukemvestisamo tukumvuga ko tugira tuyagira sous forme ya PPP, ajya biki ibintu byinshi cyane kwibigori nkuba tuguriye chaque mu kwezi bagenda na gatatu kupima limido basinzwe bacita byo yuko gukanya kugira barabe yuko ibigori bifise imidite ikwiye. Mugaba bavuga ati tumaze gukora amasiro tuzora tubika ibigori neza, tuba tuzi yuko ndashobora no kubibika bitaruma bikumira mu indani. Ivyo byose na strategie reko rakoga kuya turabiye ko twobivamo. Donc hangar par commune sinibaza ko vyokunda turavye amafaranga, reka dukora izo zitanu za mbere turabe ngene zimeze d'abord, byo dufasha cyane ivyo tuko turakora. Inzoga zorona abantu namaze kuzivuga, ibiriko birakogwa vya mataxe n'ibiki byose. Honorable Floribert yavuze ikintu cha offre de soins, biboneka neza ko yagize analyse ya PTB, no kuvuga ko ari déséquilibre. Dushaka kugira offre de soins, mugani twagiye muri prévention. Mugacho nashaka kubwira les partenaires benshi bari muri prévention, bajya benshi bakunda kujya hariya gucandaga kugira iki, ni ibintu bitwara amafaranga rapidement kandi bibaha visibility. Mugabo mugiye ngenda turira abantu bana nikora 30 ni baki na bya soins de santé kuva ijya initiative des pays pauvres très endettés ihagaze, nico gituma mbona dufise ibirarane byinshi cyane. Ibi rero ama offre de soins niyo dushaka ingufu kwa yandi tuba dufise les partenaires bariko barabikorera. Turafise le projet sur le capital humain, turafise zane ma projet ko rakora dans ce sens kugira ashwe gukombla iyi gap. Muri santé na chantier mashasha twashize muri 6 mois ni zimwe zari sanzwe ziriyo, hanyuma ivy'imiti na gratuité ninjo dushaka ingufu nyinshi. Honorable Donavine yavuze ikintu kijanye n'imishahara, na kivuze benshi n'abasu kontra bajya bona bariko babuza akazi ainsi de suite. Justice aho mwakivuze justice sinzi ikibazo cyabaye, nukuri c'est bizarre, nta munsi nimwe tugeze tuvuga ngo abantu bo muri justice nibahemba. Sinzi bajya bakora n'abari muri Senare nambari hehe bamaze amezi ngagushika mu kwezi kw'icenda batarahemba ata kintu na kimwe, kuko bajya birazwe neza ko bagiye muri minisante. Wabaza ati none ni kiki cyabujije ko muangaje amafaranga, urumva ngo bavuze ngo reforme ainsi de suite, ni ibintu byo kubesha. Ikintu cyo muri justice gushika ino saha sinzi n'abandi banamba bari muri yindi structure nyene bava ngo ni barahemba, nta kintu na kimwe cyabujije guhemba. No kurondera ikibazo aho kiri au niveau ya ministère, kugiye tugabuye ijya programme ya protection sociale, bimwe twabitwara muri ministère ya intérieur, ibindi twabitwara muri fonction publique, ibindi muri justice, byaratumye habaka ama perturbation kwa bakozi benshi ni bari retrouve. Honorable Alice yavuze ku kintu cya centre de santé moderne cyari cyaravuzwe, bo sinzi mugabo pour le moment ntacyo twashizemo, nuko ba minisante yavuze ko itegezwa guheza ivyo yatangiye gukora, kuko dutegerezwa kuba méthodique mu bintu dukora, nituje dans tous les sens mu byo turiko turakora. Est-ce qu'il y a uburyo bwatikanije pour équiper izi bavuga turiko turaheza, barinsista beaucoup plus ku cyabaze équipa. Il faut pas que tout simplement ko bagira amazu y'amamire ane, il faut ko bace baze équipa naho nyene. Nibaze ko nishyuye ibibazo byose nyine iteka, ko nari mbonye ibyo nari nanditse ko byose byaheze. Nongera nshimira bubaha abashinga amateka bashoboye guterera. Twebwe dufata byose bidupermeta kuza kwa ameliora muri preparation ya biji kurikira. Murakoze cyane.